twakire umuhanuzi R.Kelly Comedian. Abakunzi b'umuhanuzi tugira nk'uko tumuhe vibe n'amashyi menshi cyane twakira R.Kelly Comedian. Ije wa musore bababwira umwe bita R.Kelly Comedian, umuhanuzi w'abahanuzi, umwe avuga hagasha, umunyamwaro w'ubuka, kora ibintu by'ubuka, ndakorose kuri stage wanka wemeraje, ndazi twengure kuri rureke, ndazi uruhukira gutwenga ku majambo y'ubwenge na blague z'ubwenge, twe twirinda gutukana tukaryohera abafana. Kumenga somore uyu munsi hadapfuye umuntu, oya hadapfuye umuntu, hafi ikintu hadapfuye umuntu, hafi ikintu, oya hadapfuye umuntu. Murakunda ibyo mwije. Tuendelee ama tusiendelee, tuendelee ama tusiendelee, tuende ama tuende ama tusi reka nsabe DJ yatuzimiriza ibyo birofa. Mumeze neza? Reka nambure kugira ngo nshobore kubabona. Gombuje ushaka banyica umaho ucunga umutekano wanje. Mu mico n'imigenzo y'ikirundi, iyo usanzwe ufise umuntu agucungiye umutekano, ikintu cyose ushaka gukora ni wagikora. Nawe ushaka kwiyahura uca umutuma akaca yiyahura mu kibanza cyawe. Ndanezerewe cyane kubona nashyitse hano uyu munsi. Byari ibintu bidasanzwe, sinari nzi ko nzohava ndahashika, ariko gusa ndashaka mubanze mukume amashyi ko yako naje. Murakoze cyane. Mu bico n'imigenzo yanje ndi umuntu asanzwe akunda kumviriza iradiyo. Rero mu ndwi heze nariko ndumviriza iradiyo, numva ku iradiyo hari kwavuga ikiganiro cy'amagara meza, numva umuganga avuze ngo kwikingira bisumba kwivuza. Aho kantu bamaze kukavuga, je ndavuga nti burya rero ko yakoje bavuga rimwe kumva kabiri. Iki kintu rero ngira ndagikurikize. Nashaka kubabwira ko gushika uyu munsi maze kumira kire zitanu za kinini kugira ngo sinzo have ngwara malaria. Muri yo gahunda nyine yo kwikingira, nashaka ndababwire yuko mu ndwi heze byankundiye ndamira gakingirizo. Ubu narakamize kugira ngo kazohore kankingira kandimwo. Kuko je nararavye mbona mega kuza ndakambara, hari gihe noba narushe cyangwa nkavyibagira nkakambara nabi, vuga nti reka rero nkwakwanye kazohore kankingira kandimwo. Sinzi ko mugeze kubimenya, harigeze gutera ingwara ya coronavirus aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no kwisi yose. Ariko nashaka kubabwira ko twebwe aho jewe nabaye mu kibani wacu, nije muntu wenyine yasigaye atigeze agwara corona. Ukibaza ati kubera iki? Kibe kiya gihe naragafashe ndagateka kugira ngo nici imigeri irimo. Maze kugateka amatara caracika. Amaze gucika rero kwako twari dusanzwe dutetse ibiharage ku ruhande, ajya amazi cyasanga nayasutse mu biharage ntabizi. Maze kugasukamo hageze ko turiko turajya, numva ikintu mpekenye cyane, nibaza nti ngira nisombe zitanoze campfa kumira. Burya abandi baragwaye, jewe nguma nkomeye, ndarondera igituma ntagwaye ndabura. Rero muramaze kubibona kiya gihe ugiye no kuri bisi baguteka kwinjira muri bisi ubanje gukambara. Je nababwiye nti reka kumvuruga wana je ndakambaye ku mahaha kuko nari namaze gukamira deje. Ikindi kintu sinzi ko mwabibonye, ubukene bumaze iminsi bwiganziye mu gihugu cyacu. Mbere sinari nzi ko nzohava nshikana kubera ubukene. Ubukene bwasaze ku rugero rwahe busigaye bwaranashitse no muri telefone. Wowe uratelefona ukaza wumva wa mugore arakubwiye ngo munywanyi ubutozi bwanyu ni bukwiye, ngo musabwe kongereza yandi murakoze. Ariko je ujya mugore ndamwanka cyane kubera ko nta kuri yigera avuga. Ubundi hari gihe telefone umuntu kaza wumva akubwiye ngo munywanyi we muntu murondeye ngo ntashobora kuboneka, ngo muragerageza hanyuma. Ubundi yaragakwiye kuzara tubwiza ukuri tukabimenye, akakubwira ati munywanyi wacu uyo muntu murondeye aragukopiye, gerageza ureke kuguma wihoma ku utagushaka, tukabimenya. Ariko yaba yavugisha ukuri twociye tunamuhana akazi ngaha biroroshe. Hari gihe
abakomedie batwika ntibamenye ko bapfunye imbavafana canke bikanka ntibamenye ko barambiye abantu ujya mugore ari ngaha biba byoroshe kuko wowe uja kuri stage ugatera blague zawe kazamubara barakubwiye ati mukomedie wacu iyo blague uvuze mwishwanje ntitwenza gerageza uvuge iyindi blague cyangwa uve kuri stage witarira ibintu byo byaracanganye ariko sizi ko murongera kubibona ariko nabakomedie twebwe mwishwanje ariko twebwe abakomedie iyo turiko turatera inkuru ngaha tunyegeza ibintu kugira ngo blague turiko turavuga abantu ntibazitahure byihuse hajya rero iyo unyegeje blague ubuza mvuge mugora kubwiye ati mukomedie wacu iyo blague uvuze ntitahuritse gerageza uvuge blague yumvikana canke wemera umaramari biba byoroshe ari ukuntu mahinduka sinze ko mwigeze ko mwama mu vyumva ari ukuntu mu guhamagara umuntu avuza induru kandi akavuza induru atakintu wononye hajya rero muri kiya gihe twe twicariye hari inyuma canke hajya tuba twanka kuza njye mugora akaca mubwira ati musi mahinduka kubera iyo nduru uvugije uwo mukomedie wacu ntaza gerageza umuhamagare witonze kuko asigisuma bakaduha agateka canke sizi ko murabibona hari igihe kare hari ukuntu abantu bariha 10,000 n'abandi bariha 5 ngaha ugasanga ujya muntu wawe urubona mwibarabara agenda yavyimbye atikora ko ugasanga yicaye inyuma muri bajye ba 5 muga akaca kubwira ngo yango je narishe 5 kubwira nicari inyuma ngo sinshaka kwicara imbere ujya mugora ari ngaha baca bivugiraho akavuga ati munywanyi reka kubesha niyo mahera ufise gerageza reka gucanga abantu wemere wicara inyuma emera kabura kuze biba biryoshe hari igihe n'aba DJ barakunda kugumuka wowe ukaza uzinguje muri show ukumva ariko avuza indirimbo zo gukomesha aba ex ntumenye ibyabaye ujya mugora ari ngaha baca bivugiraho ati mwubahwa DJ izo ndirimbo uri kuravuza turabizi umusheri wawe yaguhevye gerageza uvuze zigezweho ureke kutuvangira tukabaho tubizi ariko vraiment abantu muri ngaha mwese murabakire vraiment ubu nta muntu atwenga iyo bakenye kuko umuntu akenye ntashobora gutwenga nico gituma jina naje nambaye amafilme sinzi ko mwabibonye nacende yakura ko ni gusakana mu mico n'imigenzo y'ikirundi nashaka kubaha impanuro zibiri mutegezwa kubwira ko kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza ikintu ca mbere cyane je mvuga ko bakene gusa abatunze ntacyo misenda bavugako abakene kirazira yuko umuntu akenye yambara amarori ku maziko kuko hajyanye bice bigaragara neza ko wapfuye ari bo wamwishe none buri kurabira yiki icya kabiri kirazira ko umuntu akenye yambara amarori ivyo nyene bisanzwe kuko nta kintu na kimwe afise hajya mu marori aba ariko araraba yisi tamweretse mugabo turiko turavuga abantu b'abakire n'abakire bikomera amashi sinogenda ntavuze ko ikintu rero kizokwereka neza ko umuntu w'umukire nimba impuzu wambara uyimesa kubera ko yambawe rimwe utayimesa kubera ko uremere cyangwa ubwinshi bw'imicafu burimo aho uzumenye ko umukire ariko ukabuzi yuko impuzu yawe imeswa bivanye n'ingene yatanguye kuremera cyangwa yahinduye kurera oyahura cyane mu nzira y'amajyambere nturashira twebwe singaha gusa twebwe Geneville za Mwaro iyo kure twebwe iwacu impuzu yameswa bivanye n'ubwinshi bw'imicafu iriko wasanga nk'umugabo aho ishati umugore bakamubwira ati uraza kundabira madame ishati muyimese kaza umugore aratanguye wari ku ngwari wowe uratanguye ngozana impuzu icafuye ku ikoro gusa no ku maboko hama iyo sabuni kazova hehe eherabo munda nticafuye ibipesi biracasa neza hose ni heza iyo sabuni wewe woyikura hehe twe rero si ku mashati gusa no ku birengeti sinzi mwe ku birengeti mubizi ibirengeti ni ibintu bimeze nk'amashuka bifuka akeje muzobisanga ahantu mu bakene ibirengeti rero umugabo arashobora kubwira umugore ati muraza kundabira kino kirengeti mu kimese umugore nahasha tangura wari wowe uratanguye wari ku kirengeti kitoshobora no kuvamo n'irobo ry'imbaragasa ico twokimesa tugihora iki ruguru hama hari ama excuse ku bintu byose byerekanye n'isuku umubwiye ati mesa we mesa uko nyina avuga uburengeti twobumesa tukabukuramo iyo micafu mw'iyi mbeho hari tukazosubira gukura hehe ubushoboye ibintu bya rugo byamara kavuye gusa mugabo zinoshobora kurangiza ntababwiye ubuhanuzi reka mvuga ubuhanuzi hama twibandanirize kugira ngo sinze kumara umwanya w'abandi wewe urakazuje This is Buja Night Comedy.
ubuhanuzi urashobora kwandika bandike kuko iyo maze igihe ntaza ngaha mbazanye ibintu bishasha. Ubuhanuzi bwa mbere buvuga ku basore, aha rero agahungu bita Nyenevyo, ibi byose ni ivy'iwawe. Ariyizi abasore nuko byanditswe ngo nimba ufise umusheri yakunaniye by'ukuri ntuze umute ngo urondere uyundi aguha ibyishimo, gumana iyo ninja yawe utabara abandi basore. Ubuhanuzi bugira kabiri, ubuhanuzi bugira kabiri buba buti nuko umuntu niyagusaba amahera ukayamwima ukumva atanguye kugukanga ngo ntawe umenye ejo, uramubwira uti tuza ku ruterabwoba ejo twese turahazi ni kuwa mbere. Abakobwa byanditswe ngo nta mukobwa mwiza yigurira telefone, ariko wewe nimba ari wowe wayiguriye simvuze ngo uri mubi, gusa ubwiza bwawe si bwiza. Ubuhanuzi bugira kane buvuga buti ku bakobwa nyene nuko ikizokubwira ko uri mwiza uzosanga aho ugiye hose sheri wawe aguma guhangayikiye ashaka kumenya aho uri. Nimba uhora ubona aho uja hose sheri wawe ataco bimutwaye, nko ndibaza twatahuranye. Ubuhanuzi bugira gatanu buvuga buti byanditswe ngo abakobwa nimutuze mureke kugora abapfumu ngo mushaka abagabo. Ndabarahiye 2027 mwishwanje abayede bose bari Dubai kontra zabo zizoba zaheze, emwe uzogira ubugeni n'ubugesera bwaduke. Ubuhanuzi bwa gatandatu buti niwabona abantu bose bakwanka ntuzubabare, n'ingurube yankwa n'idini ryose bona bitayibuza kuvyibuha. Ubuhanuzi bw'indwi buvuga buti abantu muri mu rukundo nibwo bwa nyuma, abantu muri mu rukundo nimba wewe na sheri wawe amatelefone mufise muyagurishije mutokuramo amafaranga agana no miliyoni, nukuri murakenye, banza muje kurondera amafaranga. This is Buja Night Comedy.